ni Mutsi Champion TV ko musanzwe mubimenyereye. Kuno munsi turi mu kigo Disara. Kigo Disara nshaka niye musanzwe mumenyereye ko yuko gisanzwe gifise abana bagendana ubumuga. Gisanzwe gikora imirimo itandukanye. Murabona imbere yacu kuri micro. Twavuga ko turi kumwe n'umuyobozi wa kino kigo Disara. Reka tubanze tumusabe kwanza aturamutse yongera twidondore. Murakoze nitwa Musafiri Jean Bosco. Nkaba serukira ikigo Disara imbere y'amategeko. Hama kandi tukaba twongeye kubashimira kuba mwongeye kandi kutugendera ikigo cacu dukunda abashitsi. Kuri micro muri kumwe na Claude Chankero wa Roa. Dusanzwe uno munsi twatuje kugira ngo tubashe kuganira. Twarumvise ko minsi iri imbere mwabashe gutegwa iteka aho hariho ibikoresho bimwe mwashoye kuronka. Twatuje rero kugira ngo mutubwire mwongere mubwire n'abandi bantu basanzwe bakurikirana ino televiziyo mbega ibyo bikoresho byaje biva hehe bifise intumbero iyihe mu kigo Disara. Murakoze muri uyu mwaka w'2023 niho twiyemeje kwandikira ubushikiranganji bwo gufatana mu nda tubasaba ibikoresho, tubabwira ko ikigo Disara gifise umugambi mwiza wo kwigisha abana bantaho nikora, abo bana bose bagendana ubumuga, abana bo mwibarabara, ngo tubigishe imyuga. Icyo gihe twabasabye ko boturonsa ibikoresho. Rero kwigenekerezo 2 z'ukwezi k'umunani, mbere nta kwezi kwaciyemo, baciye batwishura kandi batwishura neza. Mbere ku kigo ca Disara duserukiye tukaba tubashimiye cyane ukuntu baciye batwishura mu buryo bunyarutse. Rero hari ibikoresho baduhaye bijanye no kwigisha abo bose twadondaguye hejuru imyuga. Murabona na hano imbere turafise poste asude zibiri ziri cyane nshasha nkuko mubibona. Hano imbere turafise mereze zibiri nkuko muzibona hano. Hano turafise foreze zibiri ziri cyane nshasha. Izo foreze ibikoresho nubwo mubona biri hano, turakeneye cyane akigoro kukuntu hoboneka atelier kugira ngo ibi bikoresho abazobikoresha bose bazobikoreshe bari hano muri iki kigo, kugira ngo abo bana bose ari abo bagendana ubumuga, ari abana bo mwibarabara, bose tubahamagare tubahimirize kuza kwiga iyi myuga izoba iriko irakorerwa muri kigo ca Disara. Hari kandi kantu kumbure mutabonye hano, kumbure koko kari cari hano bitewe nuko abagomba kukinstara tutarabaronka, ni ventilateur. Iyi ventilateur iraha mubona, iyi niyo izokora ahantu tuza kubereka mu kanya, ahantu twinstaye twashize ibikoresho twaronkejwe bijanye na salon de coiffure. Ego karibu kandi muri salon de coiffure. Murabona ko iyi salon de coiffure twagirageje kwitegura neza nkuko mubibona. Hano turafise ibiyo bibiri binini cyane baduhaye. Ego hano murabibona hano imbere. Bace baturonsa za ntebe nziza zizunguruka, zimwe mu kinyamazuru bita ngo chaise roulante.
baraduhaye chaise roulante zitatu, murabona ko ari intebe zimeze neza, cyo kimwe n'iyi zose ni zitatu. Hama hari ibindi baduhaye, baduhaye za mashine nziza zigezweho zifise ibeyi nini cyane, murazibona hari imashine zitatu nk'uko mubibona. Are turindiriye ko abigisha botangura akazi ko kwigisha nyine abana bagendana ubumuga. Abo bana bose usanga bo mwibarabara biyerereza bose tuzobarondera kugira ngo iki kigo nk'uko mubizi cakira bose. Abo bana bari mu buryo bugoye bwo kubaho kwabo, abo bose turabahaye ikaze. Mu minsi iri imbere tumaze kwangaja gushaho abigisha bazodufasha ico gikorwa, hano muzoza musanga ari akazi gakomeye cyane, mubona ko ari ahantu hateye igomwe. Reka mbere mu kanya duce tubajana ahantu twashize imashini, kuko muri iyo myuga turafise umugambi wo kwigisha abo bana bose umwuga wo gushona. Kandi twongeye kubaha ikaze muri iki cyumba, ahantu hateguriwe aho abana bazigira umwuga wo gushona. Nk'uko mubibona hano muri iki cyumba harimo imashini zine baturonkeje. Hari murazibona ni imashini nziza z'ubwoko bwiza, ni marike y'Abashinwa ariko ya karite ya mbere. Ego nayo nk'uko mubibona turiko turiruka, turiko turakora uko dushoboye kose kugira ngo turonke abarimu abigisha bazofasha uyu mwuga wo gushona. Rero duce tusaba abo bandi bose ni mutudodore dukore, dusabe imfashanyo nyinshi kugira ngo abana biga imyuga itandukanye. Nubwo turiko turavuga ibijanye n'iyo myuga, ariko kandi ntidushobora kwibagira ko n'abana bakeneye gufungura, barakeneye gufungura. Tukaba dusaba ko abantu bose bumviriza iki kiganiro turiko tugirana ko dufise abana benshi bakeneye kumenya imyuga, tugakenera uburyo abana bagomba gufungura. Murazi kugaburira abana mu gatondo saa sita, muzi neza ibiciro byaraduze. Iyo abantu bageze ku isoko bakaraba imiceri ingene igura, bakaraba ibiharage ingene byaduze, amakara kera amakara umufuka wagura amafaranga 25,000, none umufuka w'amakara ugeze ku mafaranga 45,000 cyangwa 50,000. Isukari abana banwa, isukari ubu yavuye ku mafaranga 2,000 ubigeze kuri 3,500. Murumva ko ibiciro byaraduze cyane. Tukaba dusaba gose twivuye inyuma abantu bose bakunda ikigo ca Disara ko bo kwiyumvira ukuntu ikigo Disara cyo bandanya gitera imbere, kandi ni ikigo abantu bose bakunze. Abo bana, abavyeyi, abana iyo bahageze cyangwa abavyeyi barumva ko ari ikigo kiriko kirakora ibikora inka, cyane cyane ku bana bagendana ubumuga. Reka tubashime ko mwemeye kutwakira n'iyo nsiguro muduhaye. By'ukuri turabashimiye kandi turabona ko Disara ifise integuro nziza cyane gose. Hanyuma tubasabe ko yuko umunsi wo gutanguza ibi bikorwa nyezina muzotujya kara kugira ngo natwe nka televiziyo isanzwe kurikirana vya hafi ikigo Disara tuzobe tuhari, muzotumenyesha. Twizeye ko ari vuba. Ego tuzobamenyesha bari ko batwumviriza bose abo byega
nihabe akigoro k'ukuntu abo bigisha buboneka mu maguru masha kugira ngo dutangure vuba kandi tuzobamenyesha ukuri kwamwe. Turabashimiye ko mwemeye kutwakira mu kigo Disara. Namwe turabashimiye, murakoze.